Okay, warigeze kumvaga si ego kangahe please ndashaka kubimenya menye yuko ntangurira kuririra muri kiganiro cyangwa ikintu cyambere nturongore ndayambaye cyo ni cyambere kandi ndabivuge ngaha icya kabiri sibyo we nima wamuronse ameze fresh akunda Imana kandi yubaha akubaha cyambere na respect akubaha mzee tiendani Hello bakunzi ba Burundi Flex TV turabaye ikaze kamikindi kiganiro cacu kuma twiyumviraga dushoboye kunezeza mwebwe abakunzi ba Burundi Flex TV kuri micro ni Rinka Carmen inyuma ya kamera ni Basam no twazana ikiganiro gishasha cyitwa couples issues canke ibintu byo mu ngo abubatse tuza kwabaza mbega mariage kweke twigira mbega niyahe nyungu nibihe byinshi tuza kwabaza byerekeye ibintu nk'ivyo uno munsi twagendereye couple iba mukinanira 2 ya Christella na Pascal aho baza kutubwira mbe bahuye gute urukundo warusigira gute batubwire byinshi kuberekeye ivy'urukundo byabo turabaha ikaze Pascal kariyo sali nitwa Pascal nkuko mugenzi wacu ngaya bivuze bon ngatu ngamukinanira turi aba jeune mariés nivyo ngivyo nshobora kuvuga pour le moment. Christella nawe? Merci. Nitwa Christella, Madame Christella. Hakindi numva norenza. Yitwa Madame Christella agashize ko si mademoiselle. Ego tudatevye henge tutanguye kubabaza mbega couple yanyu mwamenye gute byagenze gute nindatse kushisho kibazo. Bon je ne vais pas kuri. Okay mwahuye gute na Pascal? Ba. Ukuntu twahuye. Bose mbesha umunsi wa mbere twahuye yaragiye kudedwa imodoka yiwe nanje ngiye gutembera ni kumwe n'umugenzi twahuriye kuri douane ego mbe uvuze kudedwa na genre abino akora ivy'imiduga bimeze gute ivyiyo bon ntabino aba Edmonton yari yaje muri vacances arondera déplacement rero ico gihe yari yayiguze atangura gushika avant imodoka rero ishitse acagenda kwidedwana naho twahuriye. Okay yari mu come from normalement je nsanzwe ntinya amour à distance amour y'ibintu turi kure vraiment je ntavyo nemera ko ndose umukobwa arashobora kumbwira akampumuriza est-ce que byarakoroheye gukundana n'umunga bahanze en plus hiyo ni Amerique iri Amerique Canada byarakoroheye mbega genre ntiwamwikeka hari iki ngira nyene numve n'abatinya amour cyangwa relation à distance ubumva tubabwiye. Bon kwikeka umuhungu nka Pascal biragoye parce que yampakeya irenze. Okay. En fait twavugana umwanya wose nabandi libre ndamukeneye namuronkako tutariko turavugana nabandi kwishuri rero mbaye libre nawe kenshi abari libre twaca tuvugana umwanya wose urumva quand même nari comble y'urukundo yampagwa ari rukwiye. Okay yari satisfait mbega Pascal nawe ku bakobwa babona hariya niki cyagushituye kuri Christelle ukavuga ati unegezwa kumushira mu mago. Bon je ko no bivuga ntago byari byoroshe kuri jewe kuko kuri Christella kamwe murabona ko bon nta hantu hese amaze kugenda ni mu Burundi honyene sibyo mugajewe mugajewe bo ndavuga ko nari maze kugenda ahantu hese namaze kugenda mu Burundi muri Europe Dubai mu Bushinwa Japan Vietnam muri ni kuvuga rero bo kugenda ubona n'abantu ugahura n'abantu bose bangana uko mugabo mu nyuma ukaza kwiretrouver ke utegereza gusubira muhira ntago byari byoroshe mugabo burya hari wambwiye ko toujours ifo y'ibintu byagucanze ifo kusubira aho wabitanguriye ugasubira ku ntango aho wajuva kenshi na kenshi ugahita ugenda bukebuke sinzi ko muri mwebwe wowe umaze gutakaza ikintu hama ukabura ahantu kuwagisize complètement kugira rero cya kintu kironke rero fo kugira gute ubwenge bubanze ukabuhagaritsa ugasubira ku ntango
igihe wari ugifite uko vyagenze bo gusubira ngaha mu Burundi kugira bonane na Christella nuko rugendo rwagenze afite nabanshije ndibagira ivyo nobana arabonye byose subira aho nakuriye subira aho navukiye ati ego byiza woza gutera wakuriye muko muravyumva abavakansiye mugaruke turabarindiriye ego hama mbega Christella nshaka kubaza ikibazo kuryamana ava mariage urabishigikiye cyane Bon. No, ntabyo nshigikiye biba byashize ukabikora canke no. Okay. Hama mbega ko nataragira mariage bobo mwobahanura ikiga Pascal batinya canke bataronka umukunzi wabo mwobabwira iki bo utararonka umukunzi nabandanya rondera sibyo kurabona bo babafite nibaza ko numwanya wabo wo kuraba ko si bari prête burya urashobora kurongora mugabo ugasanga urongoye nabi cyane tuvuge normally barakunze kuvuga abahungu ko dufite amafuti twese kandi c'est vrai abahungu bose abahungu benshi sibyo hari ukuntu nyene tubimana yaturemye sibyo abakobwa nabo hari n'ukuntu Imana yabaremye so wewe nimba warose uwo ushobora kwihanganira ibiyasho byawe cyangwa ukuntu umeze bon ni haho kudesida kugira umushire mu nzu ngabo ça dépend nimba ufite uburyo nimba ataburyo nawe ufite hari nabo bitangwa nabo bakajoro umwe amagara pasteur nyine muza haguhezagirira ngaho ibisigaye Imana donc uvuze ati badafise uburyo ubugeni babwibagira oya bose navuze ubugeni babwibagire ega nibisubira ko bose bategeza kugira ubugeni kuko ubugeni n'amafaranga busaba amafaranga mugabo kubana kandi mugakubana n'amafaranga bisaba barashobora gukora barashobora kurongorana mugabo iyo mariage batarenze kugira gute batarenze kuyinyuramwo mugabo kwabo bafite uburyo mariage ni nziza mariage y'agaciro iwabo n'umukobwa iwabo n'umuhungu n'abana bakaronka agaciro bakwiye Okay, turaza kumva byinshi kuri iyi couple vraiment. Mbega mwagize mariage mukundanye igihe kingana gute imyaka amezi cyane? Tweko tuja muri 4 ans. Muri 4 ans. Mbega wabikigiye ko dragiye? Ego hari le 17 mai. Okay, hey, wowe waruvyibukaga Pascal? Oya. Ati ibyo nivyo bakobwa. Ibyo navyo bo. Okay, wowe wibuka yabikubwiriye? Bon, yabimbwiriye kuri telefone normalement. Okay, hama igiye gusa demande ya mariage ari kuri telefone canke yarakurode. Bon, yo musi shaka kuviva kandi ya umuntu agira mariage kabiri normalement no guma subira muri za demande. C'était mon anniversaire, il y a le 16 janvier 2020. Nari meje kugira après dot mercredi hama ntuze yanje yanifi yanje yari le 16 yahari jeudi j'étais stressée yo misi mikuru rero sinigeze caringa yuko fise anif hama uyo munsi twaririrwanye ndaza kumuraba hama arastressa arambabaza ndababara ndarira hama ndavuga ati uyu muntu ashobora kungira ibintu nk'ibi ku munsi wa anniversaire yanje hama ntashe nari mfise umugenzi wanje yitwa Ani tugira umunsi umwe wa anniversaire arampamagara ndamusange muri vyo dufitaniye programme ngo dusohoke hama arandindira n'umwanya muremure ko hari ivyo ntaye bwatunganye umva twaye tugishwana okay hama shitse muri ville ndamutora uyo mu Ani aca ambwira ahantu tuja kwicara hama ngiye kwicara uyo yarambwiye ngo agiye umugabo yarambwiye ngo agiye muri affaire ziwe ngo abagenzi be baramuhamagaye ngo arasohotse hama ndahashitse aho hantu ndabona umenga biri normale kuko ukuntu yarashabwe nimva ko atandi dusa guhurira n'imodoka yiwe sinayibonye hanze kugira ngire ikintu sipsona hama ninjiye ndambona ni anniversaire bangiriye surprise hama ndavuga ati abagenzi babangiriye surprise anniversaire umugabo wanje bazi ko ari no ntibamuhamagare bakinguye nzabona arafukamye ambwira ko ashobora acasaba mariage umunsi wa mbere just wow girls on mutaro nk'abasheri vraiment murindiriye iki tundasabye mumbwire ego hama umva mumaze nk'umwaka mubatse cyane umwaka nturakwira twachara ba jeune marié twagize mariage le 20 okay félicitations namushiriyemo deja ari umugore wanje kuko twabaje gukora état civil
l'année passée ama mariage tuyikora ubu urumva yari umugore wiwanje imbere y'amaso ya leta mugabo imbere y'Imana sinzi ko ego bega Pascal utarahura na Christella umugore w'indoto waruzi kuzoronka niwe waronse ibyo washaka bisanze muri Christella canke ari byo bimwe wibagira uvuga ati komo wavuze ubwa mbere ngo dusubire mu ntango uravuga ati reka fe kurondera nibagira ibyo naye nari haye la femme idéale waruzi kuzotwara niwe watwaye bon novuga ko sinibaza sinzi kandi nimba ndiko ndagiye kuvuga sinzi ko nzoba ngiye kuvugira abahungu bose mugabo novuga ko prepare y'abahungu benshi nta ibintu by'abakobwa dushaka kurongora tukunze kuvyiyumvira cyane sibyo sinzi ko nabambeshe wowe babesha bivuga muri commentaire mugabo nibaza ko abantu bakunze kwiyumvira ati nkene umuhungu ameze uku umuhungu ameze n'abantu b'abakobwa twebwe abantu b'abahungu ibyo ngivyo ntavyo dukunze kwiyumvira cyane utiwe wavuga ati wonze ubona tugahuza tugana keya ubu nzomushira mu rugo nuyo mugabo ewosi iyo bije ku muhungu kandi tuvuge igihe iyo kigeze hariho kuraba caractère z'umukobwa je nibaza ko caractère afite ziwiwe ndashoboye kuzigira kuzihanganira nimwe mu mpamvu zatumize vuga ati nta handi ngira ngo kurinda kubandanyiriza umuntu aronderera na okay mbe nawe Christella umungo l'homme idéal wari ufise niwe batwaye canke byaraguhindukanye usanga ko bavuga ngo umutima ntibawutegeka usanga urakunze mugabo atari l'homme idéal wari witeze nibaza ko naronse l'homme idéal pour moi kubera ko ico narondera ku muhungu ubwa mbere narashaka umuhungu anyitayeho cane ngo Imana yampaye bon atuko ico nasavye Imana yarakimpaye okay hama turacabandanya nimwibagire kugira like share na subscribe na commentaire munsi hari ibazo mushaka ko twumva tubashobora kubabaza murashobora kubitwandikira mbega ari kibazo nshaka kubaza mwibaza ko ari kubera iki wewe nka Pascal niye mpamvu wumva umengo uhavugira divorce niye ko sa wumva umengo Christella koze yo gupusa wagira divorce bon ikosa we yokora ikantera kumva ko nogira divorce sha ararizi we utero ntavyo tubwira oya bon nta juste pour information cyangwa ku muntu ari we wese ashaka kubimenya divorce ntago ari choix sibyo kuri jewe it's not a choice mugabo arazi ikintu kimwe cyangwa bibiri oya mugase nabyishini bibiri byonyene sibyo byontera kumva ko notangura no kwiyumvira ide nkiyo ngiyo arabizi we okay hama Christella bibaza ko ari impamvu apana kwimwege gusa canke abubatse babana nabi ubaza ko izihe mpamvu muri iyi minsi mikumaze imisi bana na Pascal nibaza impamvu ituma abantu bubatse babana nabi kudatahurana ico ni cambere kudatahurana no kutababariranira kumva umenga niwe yarakwiye kugira premier pas yo kunsaba pardon nimba ari we yakosheje no kumva ko bon je na mandi right nawe yamari mu makosa ico kiratuma abantu babanye nabi yo wama wiyumvira kuri right miss yose gisigura ko Jean nigihe wakosheje ntubimenya ugumurindire kusaba pardon mugabe igihe wicishije bugufi mu rugo ukigira nk'ikigugu nigihe uri mukuri ukamwereka ko bon naho ndi mukuri ndasavye pardon biratuma nishavu ry'umugabo rigabanuka muko muri uwumva handi ko ndiga nanje est-ce que Pascal nashaka kubaza ikibazo mbega kuri wewe canke ni gute wo kwirinda gushavuza Christella wivugira wongera uvugira n'abandi mbega ni gute bo kwirinda gushavuza abagore babo kwirinda gushavuza umugore mes frères et mes sœurs nibibaho nibikunda ntago bikunda sibyo kuko anyway ya umukobwa gukunda hariho ibintu ukora hari ibintu uvuga ukacusanga byamubabaza nawe ugaho nta nivyuze so kuvuga ati rero ngo wirinde kumushavuza ntibishoboka ntibibaho ahubwo icyo umuntu yokora mu gihe umenye ko yashavuye ifo juste kumwegera ukamubaza cyamubabaje kugira umenye la prochaine fois ayo magambo ntuzoyakoreshe cyangwa ico kintu ntuzogikore mugabo kuvuga ati ngo iki ngiki nico kizomubuza gushavuza muri formule na formule nemwe hari
abakobwa bazokama bashavura komsala. Ego ikiyago communication mu rugo nigo rufunguruzo. Mbega Christella nihe mpamvu yatumye wumva umengo wogira mariage? Okay. En fait, iyo uronse ico warondera nta mpamvu yo kurindira, nico conyene catumye ngira mariage. J'avais l'homme idéal devant moi, yari yamaze kunsaba demande de mariage. Nari amoureuse, bimwe bisara kubera ikindindira. Bega Christella imbere ko ugendana na Pascal nta bandi mwagendanye nta wundi yigeze gusaba mariage kumva umengo nawe nyene byo ari gucamo. Barazisavye mugabo ntabo twigeze tugendana kundraga kunsaba mariage sava mugabo nta wundi nigeze njanko. Donc nta wundi mwo mwagenda yumva umengo mwogira mariage. No. Zari kuzihe mpamvu niki kintu wasanze muri Pascal utasanze muri ryo ngo mwagendanye avant? Bon kamwe sindagitora kubera umenga ari full. En fait sinovuga ngo poni kuko niyo shavuje umenga biri romantique ukuntu kukanyaruka kunsaba pardon niyo andyohereje umenga biri ibintu byose biri ex. Okay, nawe wongereje kubyavuze madame wawe ni kubera iki abantu bogira mariage? Bon, impamvu umuntu yotumagira mariage ni nyinshi. Icyambere na mbere iyo wabonye ko uwo waronse arujya nyine atani impamvu yo kumuhindura murongore. Mbega nawe ku kibazo mpejeje kubaza Christella nta bandi bakobwa mwagendanye nta wundi bigeze wifuza kubona ati utwo kubaka mugabo munyuma ugasanga yarakudekoneye kuko kenshi aho hanze n'ivyo bibazo bihari ugasanga n'abantu birapfuye bari bageze ku ma etape y'ama mariage. Mbega ntivyigeze bigushikira canke aho bishikira wo bahanuriki we niye strategie wakoresheje kugira uvuga ati kuva mbonye Christella niwe naciye mbona akarero nosha mu rugo gusumba baryo bandi bose twigeze kugendana? Bon, jewe abo bandi twoba twaragendanye mugabo ntari bwatangura kwiyumvira ikintu cya mariage. So novuga ko Christella yaje mu gihe cyo sibyo atari uko abo bandi ngira ngo tuba turi kumwe ngira ngo anyway. Bon ntabwo reka tuvuge basikatega ico gihe atago nari nyine mutoye kwiyumvira ibintu nk'ibyo ngibyo. Si kibazo cyuko bo bari ready cyangwa je no banari ready, just I was nari mutoyi. Ego hama jet no kwamara umwanya munini atukana babonye ukuri mumeze niyo secret yanyu ko muri ko muratwenga mubwita na bebe kwa canke niko yaramava muhira canke bizoraba mwotubwira secret yanyu? Secret je sinzi ngene no bivuga biratuza muko nyene ukumvura ryohewe atakindi kintu kibiteye kubera ko uraho nyene wumva washaka kuba nta force irimwo nta numwe yagu force nta numwe yatunyuza ahuri gisigura ko uba wumva uryohewe n'ivyo urimo tout simplement nta nuzeri. Okay, mbega Pascal n'ivyihe vyifuzo wifuza mu rugo rwawe? Bon mugabo wese aba yifuza gutaha mu rugo agasanga amahoro. Abagabo ntavyishimye ntago dusaba ibintu byinshi normally ntago dukene ibintu byinshi. Turi kintu cyambere coroshe kugira gutunga sibyo. Ntahe umugore wanje nyakire sibyo ambaze ku munsi wagenze. Bon nimba hari nuhituzana ibibazo genre mugihe ngishika muhira unzane kibibazo kose deja mbamvuye mu bindi bibazo right. Genre banje menye ko umunsi niriwe ku munsi wagenze twicare dufungure sibyo nibyo no kumunezereza gusa. Bakoga les jeunes mariés ko murumva bagabo imike kwatira ama stress batashe gira gasourire mutwengere byagenze gute mubaze bariko batwibira akabanga siko niyo tuje hari bamwe babirimwo nimba ufise nk'ibi bibazo ngi uri kurumva ivyo bariko baratubwira ushobora kwikosora kino kiganiro kiri ku bwanyu kuri ku bafiancé ko bamaze kubaka no babirimwo bakeneye ivyo barepara entre yabo. Mbega Christella wifuza abana bangahe mwarakivuganye canke nacyo muravugana? Christella we wifuza abana bangahe nimba mwarakivuganye mwarahubuje canke araho bari wifuza mugabo bivanye na Pascal ucuvuga ati je cede? Okay, jewe abana nifuza ntabwo nari fise ide irengeje kubana nifuza mugabo yarashaka batatu barende cane bane bakwiye bon tavuga ni byiza ko ari ubishaka dakare.
kwakira iby'umwana donc we nta nombe wari ufise abana ego Pascal nawe vyakujemwo uko canke nibi turimo iki gihe bavuga ngo amatongo yaraze amahera arabura ukavuga ati je muri limite kora aba bana est-ce que niyo canke niyo idore ufise kuva kera abana bane canke yakujemwo ivanye n'uburyo je novuga ko yanjemwo bivanye n'igihe tugezemwo igihe tugezemwo hari afite isigende iba ntoyi sino avant wifuza abana bangahe ava oya vurumva sana navyiyumvira ko nari nkiri muto okay nari nkiri muto okay iyo matongo ataza kwagana boya taza kwa wari kuvyara gushika wizeze uri nubwo bari kuba 30 bari kuba kuko abana bararyoshe igasije ndabavyara ya abana bararyoshe none hari ivyo kubahereza nane impamvu yo kutabavyara right umwe akaba dogiteri wundi akaba umujije gushika naho washika bamwe baba barozi okay mugabo sino mushaka bane nta mwuga udakiza keretse wo kuroga ivyo turabizi yari joke hama mubifuza ryari ko mumaze umwaka mufise mu myaka 2 kuko ubu turi haraje kubona amakouple menshi ashobora no kumara imyaka 3 bon ntabwo turiko turihuta mugabo imana uko imana izobitanga nuko nyene tuzobifata okay mbewe nawe ni gute nuko nyene ababwiye ntabwo turiko turihuta aho imana izomutangira no tuzomwakira mugabo po ntabwo turiko turihuta bega hamwe pression y'abavyeyi ba Pascal yo ciza ati Christelle imyaka 2 iragiye bakagusha ko pression vya n'udo mi societe Burundi tuzi wowe wumva vyogenda gute imana ishimwe s'abarundi bona barundi kabe mugabo nibaza ko iyo pression sije mbyara ni nari umugabo avyara ni imana ibanza kubatanga quand même sije nzo décider genzo vyarira entre tes kibazo nibagiye murakizicwe yes mi de quelle religion turakijije turi abadventiste wow na wewe ngirira muri revye oya sindi umuririmbyi ego okay kijijwe imbere yuko mugira mariage mwarasenze mwarafashe igihe cyo gusenga uravuga ati ndide Imana imbwira canke mwavuze ati kwibitima yahuje on se lance okay jewe natangiye gusenga en 2012 j'avais 14 ans ndibaza niho natangiye gusengera umugabo ntanamuzi sengera umugabo nsaba Imana umugabo nifuza ingene azoba ameze ibyo nyene hama aje gushika yaje mu gihe gikwiye vraiment aje gushika rero bona aho nyene narasenze mugabo ndemezwa ko ari bo bonje ku ruhande rwanje narasenze okay mbe nawe mwarasenze canke mwavuze ati ko yabyumvise akumva umugambi wanje je me lance franchement ntago nigize senga mugabo hari ikintu kimwe nkiri mutoyi genre nkiri mutoyi naravuga ko ntegereza kurongora umukobwa bo bya bintu nyene abana ushobora kuvuga nyene muri batoye right kuvuga ati je umugore wangatisa kuba mezuko ico kinara kivuza ahubwo niyo mpamvu no uvuga ko nabantu ifo iyo muza muvuga munyaturire ko ibintu byiza sibyo kuko jewe vraiment ivyo navuze nivyo byabaye mugabo sinigeze ndabisengera c'est juste naratuye mu nyuma ni retrouva nabibayemmo yuza watura rero uzovuga wiyaturira ko ibintu byiza cyane bakunzi ba Burundi Flex TV nimwe bagiye like share comment mutubwire ibibazo twobaza hamwe na subscribe vraiment batarabigira please turabakeneye Burundi Flex nimwe tutubafise nta mpamvu yo twogera ino TV hama mbega Christelle abagize mariage ku myaka bari yifuza canke byaranyarutse ku myaka bari bavuga ati kuko abakobwa turafise umuntu tuvuga ati Seigneur turagusavye vraiment iyi myaka sinde dairenze est-ce que wewe wari ufite imyaka ingahe niyo nyine wagiriye ko canke nagize mariage trop tôt ku myaka nifuza nari mfise ama projet yiwanje naravuze mpejeje ishuri caniga université nubake empire yiwanje nk'abandi bakobwa bose bo mu gisagara babareva inzu imodoka kuba nyene umuntu ari très important hama rero bon niho nakubwiye hama nihaca saba mariage mu gihe nabona ko atawundi nifuza atariwe niho nacengira mariage misanze mariage ntiyabaye mu gihe nyene nifuza yabaye trop tôt mbe kuvuze ngo narahejeje université naragize ama projet yanje est-ce que warize université canke yagutwaye wiga muri université uraciga du moins okay bon nahejeje humanité ndiko ndarondera ishuri niho haca ibintu bya mariage kandi
bon chemba ndihejeje byo kwiga ko diplome hambaye n'umugabo ngo diplome hambaye n'umugabo avyo kwiga ye mu bireke bakobwa muri ko murapropose muri ko buriga mu bireke niba bireke mugabo bo ati chance ni yumwe okay bega Christelle abavyeyi ntihabaye intambamye yo kumva hagaritse ishure kubera ubugabo canke byaroshe kubera ko yari mu come from abavyeyi bacu turabazi abi waje suko wabetse ntibyabagoye kubera ko abavyeyi biwanje barazi kubahiriza decision y'umuntu barabonye ko ari we nshaka tawundi shaka bega ndababaze mwese babiri ikintu cinkwano mwebwe mukivuga kwiki est-ce que byari biri important kitangwa canke ntiyotangwa sindabivuze nibaje kuvyiwanyu mugabo mvuze mbariza n'abandi kuko ucabaye ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu Burundi abahungu bariplenya ati no nta mpamvu yo gutanga inkwano bakoga ati ego ni gwagashimwe abavyeyi est-ce que mwe muvyumva gute si oui ari vyiza nimba iri important kubera iki nimba mvume ngo ntiri important kubera iki ba inkwano itegerezwa gutangwa kuko ni mu mico y'ikirundi yes ati ntimuvyemenyana uti Pascal yewe nayo watanze rero nayo watanze jewe narayitanze mugabo wayitanze a contre cœur uvuga ati bon niko yanye nari mico sino apana contre cœur narayitanze juste kubera ko abantanguriye barayitanze sibyo mugabo ntago ari byo bintu byari bikwiye kuba itegeko genre kuko hari abantu benshi ushobora gukunda umukobwa mu ukabura yutanga sibyo none tuvuge par exemple ukundanye nk'umwana w'umuntu afite amafaranga menshi urumva ko uronka amafaranga umutangira okay ati rero ubuhanurike abavyeyi bacu b'i Burundi abavyeyi b'abanyafrika abavyeyi novuga ko ifo ko basigikira abana babo ahubwo ndanabikunda cyane kuko ubu ngubu umukobwa n'umuhungu nibo barabiganira ava ko babishikanira abavyeyi aho bitavyoroha mugabo nikibe cya kintu utegerezwa like utegerezwa what is that mean right bo kibe ikintu cyo kwerekana symbole ya culture yacu dufite mugabo nikibe cya kintu utegerezwa kuko ndashobora gutakaza baby yange ko atamafaranga afite ego ndavyumva cyane ati ibintu by'inkwano rero ntiyumbi yari itegeko ishoboye kuboneka ni sawa idashobotse marika abana bigira ego hama hari ubazo twabateguriye umwe wese aratora kamwe abaza hama ati bavuga ngo ladies first kadutangure kuri uyu uratora hama mubaze atwishure okay warigeze kumvanga ego si ego kangahe oya wabigendeje gute Beishura wihuta sibiramo kandi twumve oya abantu okay warigeze kumvaga si ego kangahe please ndashaka kubimenya menye yuko ntangurira kuririra muri kiganiro canja mu cumba nimba utambaza nawe bigendeje gute kabebe mugabo bon umvushaki inyishu numva dekeneye byose menye ko ntangurira ngaha canke menye ntangura umuzanira amazi bon kangahe daksa afite nukeneye inyishu afite nukeneye kumenya sinarabikoze ukeneye kangahe bon muyo myaka ine tukimenyana sibyo ntago urabona iyo ukimenyana n'umuntu uba mukimenyana right we yarafite ubuzima bw'abayemo nange narafite ubuzima bw'wanje mbayemo right so ico no banakoze tuvuge mu mwaka wa mbere ntago ndagikonta kumvo yuko naje bwangi sinari bw'abaseri avec elle kandi nawe nyine narabizi so ivyo rero byabaye mu mwaka sishobora kubikonta habe na gatoyi so novuga ko muyo yindi myaka ari serié avec moi naje ndi serié avec elle sibyo ntago ibintu nk'ivyo byabaye okay urabaye satisfied ego ndabaye satisfied nahanye ikibazo ubonije mbiye kubaza rero okay ikibazo kiravuga ni kihe kintu maze kugukorera kuva tugize mariage ukaryoherwa ikintu maze kunkorera kuva tugize mariage ukuntu ngabira amafaranga biranyica money
Give her money again. Mwongera yandi. Ba kuri ico kibazo nyene. Abantu benshi baravuga ngo urukundo gubura amafaranga. Eske mwe muvyita ngo twumvuze ngo give her money again. Wowe urabishigikira urukundo gurujana n'amafaranga. Bon, je sindabishigikira. Mugabo ndazi kinezereza umugore wanje sibyo. En fait, sino kuvuga ngo akunda amafaranga. Bakunze kuvuga ati iyo umuntu adakunda ikintu, jo umukobwa iyo adakunda amafaranga, muhereza amafaranga. Iyo niyo solution. Uriko urabyumva? Tuvuge iyo umuntu atagusaba amafaranga ngo muhereze amafaranga, kandi uzi ko yakeneye muhereza amafaranga. So si kibazo cyuko akunda amafaranga kandi si nikibazo ko je ntanga amafaranga. Je ntabwo sindi umuntu wo gutanga amafaranga. Mugabo kubera ko nzi iyo ashavuye, sibyo? Hari kunye ndamukinisha nkameza amafaranga. Afite ni umubebe wiwanje. Après tout, ndamwita baby, right? Ati rero abakobwa asaba materialiste baratubeshera. Bosi bose, je mvuga ko wonzi kandi mvuga ko wiwanje. Uvugiye madame wawe. Okay, tubandanye. Iyi hengeso yanje udakunda. Iyi hengeso yanje udakunda. Shabyongora ingeso yiwawe ntakunda kuri wewe. Bon, tukibana yarafite ingeso yo kutantahura, misunderstanding, kutantahura, genre jewe hari ikintu ngiye gukora ku mpamvu runaka mugawe ntigera yitahura. So ikibazo ni saba ikintu kimwe, apana bibiri, kimwe cyonyene. Niko byose yabimpaye ndasaba iki? Oh la la, Okay, reka niyumvire. Oya, amafaranga yampaye mu gatondo please. Okay. Simbona ikintu no gusa kumenya byose warahejeje kubiba. Antuka vraiment unafurahi sana. Bien, antuka nafurahi sana. Tusimba rero urumva ndakeneye. Okay. Unyiteze ko iki mu myaka iri imbere kumenya ndakizi. Boko mva akizi ibyo ndamwiteze ko ni byinshi mugabo reka ndamureke yishuri. Kuko urumva ko yavuze ko abize. Icyo ndamwiteze ko bon arabizi arazi cyamuzanye ngahanga umukobwa avuye iwabo agashika mu rugo premièrement ifo kumenye cyagutwaye, right? Umukobwa mu rugo ashitse muhira abagiye kugira gute abagiye gushaka umwana. So kinini ndamukeneye ko ni famille. Ibisigaye nabyo ni by'Imana itangira ubuntu kandi tukaba tuziteze ko tuzobironka. Ati ego bamwami wa Burundi Flex TV ntimwibagire vraiment nguma ndabivuga sinzohagarika kubivuga. Subscribe please, turabakeneye cyane. Ego mbega hama twari kumwe na couple ya Christelle na Pascal aho batubwiye byinshi. Nimba ari ibibazo bindi ushobora kubaza ama couple canke abubatse urashobora kwandika tuzobabariza. Hama ikindi kibazo canyuma turangiza muhanuriki abantu batinya kwiyangaje. Ico duhanura ku bantu batinya kwiyangaje. Reka mvuga ati wohanuriki abahungu wewe batinya kwiyangaje bivanye n'uburyo bw'amahera cyangwa gutinya kubabara benshi barababazwe n'ibyo bivuga wewe ubahanuriki. Ikintu cyambere nturongore ndayambaye ico ni cyambere kandi ndabivuge ngaha. Icya kabiri sibyo we nimo wamuronse ameze fresh akunda Imana kandi yubaha akubaha cyambere na respect akubaha mzee tiendani. Okay, hama Christella we nawe niki uhandura abakobwa batinya kwiyangaje ati noyomba bazazompe basinze ukuntu ameze. Eske we ni gute kweri kumva wo hanura iki bajya kuvuga ati ndaguheza kujya bavuze ngo turaheva ifo kunzi bafisakazi keza ibiki wo hanura iki abantu nkabo? Ikintu no bahanura, ikintu cambere no bahanura gusenga ni ikintu cambere ciza. Ifo gusenga kuko Imana niyo yaturemye nizi bitubereye nibidukwiriye. Iyo rero usenze Imana iraguha umuntu mukwiranye kandi muberanye. Ica kabiri nagira ndabwire nta l'homme parfait ariho hano kwisi. Nta kivajuru caje hano kwisi. Ni wabona umuhungu ushoye gusiporta amakosa yiwe
nuyo nyene umuntu nta mumarayika hari kwisi ikintu nabonye kwihanganira umuntu nico kigoye cyane. Okay, aragukoreye ikosa rya mbere antuko uyu munzu ho ntituzoshoborana. Okay, nta muntu numwe rero uko ugenda urabagerageza usanga kuri list ufise benshi. Nico gituma ndababwiye ati niyo wafata uyo muhungu ukumva amakosa yiwe savale arashoye hamakosa umuntu agukoreye ikosa ukavuga ati no ararengeje kumva ikosa hamwe yo risubira rya kabiri woco usara mugabo niyo wumva ikosa giye ushoye kugihanganira puzzle nuko nyene nakundi. Okay, turamenye byinshi kuri iyi couple vraiment muri commentaire mwandika ibibazo mushaka mutubwire tuzobabaza. Twavuze ngo Burundi Flex TV naho yimiriwe tuzohashika ama couple abubatse izasambutse tuzobazana ibiganiro. Hama ndafise akabazo gato nshaka mwese munyishurire rimwe. Sivyo? Abantu bashobora kunda kukirengagiza mugani baza ko mukazi. Niyihe couleur préférée ya Christelle? Mwishurira rimwe je compte. Rouge. Rouge yabitoye ati nawe nihe ingya imfungurwa muyivugira rimwe je vais compter puis mwaba muvuga mumvuza no wait je vais compter ndavuga 1 2 3 muvugire rimwe twumve ko biza kama nihe mfungurwa Pascal akunda ubugari. Okay, ubugari normalement ntabyo yemera kubera ko arabura uwo babusangira jewe kubera ntabwo nkunda mugabo no mama arabukunda n'inyama cyane surtout hama niki turashimiye abakunzi mwakurikiranye kino kiganiro twaye kumwe na couple ya Pascal na Christelle aho twavuganye byinshi baratubwira ko bahuye ngene bo kosoro dukosa tumwe batubwiye ngo communication no gutahurana nigo rufunguruza is the key mu rugo. Rero Pascal mubwika abakunzi ba Burundi Flex TV. Burundi Flex TV fans, turabatumiye. Don't forget to leave the comments, like and share ku bagenzi banyu ku babanyi n'abandi bose n'ababansi bose bahitazi bose mubabwira ati smash the like button. Okay, ntimwibagire subscribe. Ciao.